Mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine, intara ya Kayanza nayo nyene ntiyasigaye inyuma. Muri komine Kayanza ivyo birori bikaba vyatewe iteka na buramatari w'iyo ntara, ari kumwe n'abanyecubahiro batandukanye basanzwe bavuka muri iyo ntara nyene. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi Myandagaro umwaka w'2021. Mw'ijambo ryiwe ry'ikaze musitanteri wa komine Kayanza Nyandwi Gilbert yamenyeshe ko muri iyo komine haranguwe ibitari bike mu bisata bitandukanye, haba mu vy'indero, mu vy'umutekano, eka n'ivyo bimirije kurangura mu bisata bitandukanye. Mu gisata c'umutekano hararanguwe ibitari bike, aha twavuga nk'ibi bikurikira: inyigisho zagiye zihabwa abari mu rwego rw'umutekano bari kumwe n'urwaruka hamwe n'abagize amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose. Amanama y'umutekano yagiye arakorana. Hariho n'ibindi vyaranguwe mu bisata vy'indero. Mu gisata c'indero twarafashanyije n'abajejwe indero mu kuriha bamwe bafasha kugira ngo bakutse ikivi ahari abigisha bake uno mwaka, n'ayo madeni yari arimwo umwaka uheze, ubu yakaba atangorane irimwo. Gusanura Ecofo Butegana ishaje, gusanura Ecofo Kabuye ya mbere yo nayo nirashaje cane, tuzoyisanura duhiye n'amabati mashasha. Kubaka ibirase bitatu bikwiza ishure shingiro rya Ruvomo, hamwe tuvuye tuzongera twubake ibindi birase bitatu. Gusanura inyubakwa y'amanama ya komine, harya kw'ikomine hafise isare iboneka ko ishaje, mugabo twabonye nitwayishiramwo amakaro tukayisiga neza ko izokiba isare nziza dushobora gukoresha. Ubu bayigize stoke, mugabo twifuza yuko yoba isare imeze neza. Mu kiringo kiri imbere turifuza komine Kayanza irategekanya kubaka inyubakwa y'igorofa izokoreramwo ibiro vya musitanteri n'ibindi bisata bikorera muri komine. Ayo buramatari w'intara ya Kayanza Remicisha hayo yahamagariye imvukira z'iyo ntara kuja ku kivi bagakorera hamwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nk'abarongoye intara turasabwa gutanga izindi mpanuro, kandi ndetse tugahamagarira abenegihugu bose b'imvukira ya Kayanza ndetse n'intara yose kuja ku bikorwa. Komine Kayanza muracari inyuma, nagiye ndaraba aho hepfo mu Ruvomo aho tuvuye, muracarima bwa burima usanga mwimbura ikiro kimwe c'ibiharage mukimbura ikiro kimwe c'ibigori, muracari inyuma. Ubu rero umugambi wa nyir'icubahiro mukuru w'igihugu nuko dushira amatongo hamwe tukarimira rimwe, hanyuma hageze kubagara tukabagarira rimwe, hageze kwimbura tukimburira rimwe. Uwo mugambi wo gushira amatongo hamwe ntibisigura yuko itongo muriteranye, akarimbi k'umwe kagumamwo. Mwavyumvise? Akarimbi kagumamwo, ntimuvuge ngo buramatari yaje kutunyaga amatongo. Akarimbi kagumamwo, hanyuma mugaca murimira rimwe. Abafundi b'indimo ku rwego rw'ikomine, ku rwego rw'umutumba na zone bakabakurikirana, mugashiramwo ifumbire, mukarima kijambere, bakabaha imbuto irobanuye. Hageze kubagara mubagarira igihe kimwe, hageze kwimbura mwimbura igihe kimwe. Komine Kayanza muracari inyuma, babikoze neza. Mu mwaka uheze ni umutumba umwe wa Kinga harya haruguru ya lise, bari bafise amahegitari arenga 20 batereye hamwe ibigori kandi rimbuye amatoni menshi. Mu Ruvomo rero n'izindi mitumba ya Canzara, iyindi mitumba yose igize komine ya Kayanza ko mitumba 37 irasabwa yuko ishira amatongo hamwe ikarima kijambere, hanyuma abafundi b'indimo bakabakurikirana neza. Ikindi nyir'icubahiro mukuru w'igihugu adusaba nuko aya mazi yose atemba, kizira ko dusubira kubona amazi ariko aratemba atasha ariko aramarira abenegihugu. Ntivyumvikane nk'igihugu nk'iki cuzuye amariba, cuzuye imyonga y'amazi, usanga hari inzara kandi amazi ariho. Ibihugu bimwe bimwe nk'ibihugu vya Misiri bitagira amazi, usanga arivyo vya mbere vyimbura kandi bitagira amazi, ariko bikavomera bivuye ku ruzi rumwe bafise, uruzi bita Nile. Mugabo twebwe mu Burundi
imyongani myinshi, amazi yirirwa atemba yisesa, mugabo dushaka kuyavomera kugira ngo avomere imirima. Mu myaka ivyo birori vyasozewe no kwibukanya ivyakujije abarundi muri kahise mu kwibuka akaranga k'abakera.